Ntambwe Burundi bwashitse ko atari nini cyane kuri iyo migambi y'ikinkumbi twahorana kuko umugambi wa mbere mukuru ukomeye no kugwanya ubukene n'inzara mu gihugu mugabo gushika uno munsi ubukene mu Burundi buguma ari bwinshi ntibwagabanutse ku rugero kuko mu myaka iheze bari 67% b'abarundi bakenye mugabo turacari kuri 64 kwijana imbere y'amagume bari nka 35 urumva yuko ico urwo rugero kiri runini cyane kuvyerekeye inzara hoho n'igihe haba inama rukokoma y'uburimyi twasanze Burundi buri mu bihugu bishonje ku isi vya mbere ico bita indice de la faim mu Burundi ishaka kwegereza 50% ni giharuro kinini cyane no muri kakarere nitwe twa mbere tudakwiza n'amakarori mu gufungura abana 58% n'ubu bitwa ko badafungura neza 58% ni benshi cyane uburundi burakeneye ico bita ubunyi risque bufise nini ni stabilité politique no kuvuga ivyerekeye intwaro nziza demokrasi ibintu bibereye ivyo bintu stabilité politique turabikeneye kuko urabona n'imigambi y'ikinkumbi yatanguye mu 90 twace twinjira mu ntambara 93 ubu naho mu 2015 tugaje mu 2016 turi mu yindi instabilité politique no kuvuga hajoga mu vya politique si vya abantu mwese mubona none wumva twosha tuzoba bandi hari ico kintu rero umurundi wese ategeza kwiyumvira uravye yuko igeze muri ibi vy'ubukene niyo twadondaguye uwo bunye politique ahari uwo murundi wese ahari areke kwikunda areke kuraba ivyiwe gusa amenye ko igihugu kimuhanze kandi ibintu byose azotsinda kabibazo ntitubitanguye turi muri za ngorane za politike izamfashanyo muhero kumva yuko abafasha bundi ariko baratangura kuzibangirako igishobora gusubira ifashanyo mu Burundi n'igiki naco mbona Burundi ntushira kuja bita ku marché finance kurondera amafaranga nk'ibindi bihugu uko bihora bibigira iyo ni ngorane urumva rero twikubitagashi tubanze twistabilize nyine tubanze nyine izingwane za politike tuzikure mu nzira twiyubahirize twerekane ico dushoboye turaba hinga dufise twerekane ko dushoboye batwubahe batwizere baduha amahera dukore kuko abashobora gukora ivyo bariho